Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi munyonye ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanyi mukunzi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Michel Ntamubano ndakuramukije cane, nezerejwe nuko twongeye guhurira hano kuri no nsamirizi ya Republika y'u Burundi ngo dusangire amajambo Imana yashize ku mutima. Nuko nguhaye ikaze nkwipfuriza kuhezagiranwa nanje. Amajambo tugiye gusangira turasanga mu gitabo kidasanzwe arico Bibiliya yera. Ico naco tukaba tugikuramwo inyigisho hamwe n'inyishu z'ikibazo cose umuntu yokwibaza mu buzima bwiwe. Nivy'ukuri ni igitabo kidasanzwe kuko gitera ibyizigiro. Tugisangamwo amasezerano y'Imana ayo yahaye abantu bayo, ariko kandi tugisangamwo n'imburi. Muri ano majambo tugiye gusangira uno munsi turayasangamwo imburi yoshobora kubi yawe. Ano majambo tire dusangire tuyasanga mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yeremiya igice ca 6 duhereye ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 19. Ano majambo aravuga ngo Imana yinginga abantu ngo bihane. Uko niko Uhoraho avuze, muhagarare mu mayira, mwitegereze mubaze inzira za kera, inzira nziza iyo ariyo, mubariyo mujana, maze muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Ariko bo baravuga bati, eka ntituyijana. Nabashiriyeho abacungera irembo, nimwumvirize ijwi ry'inzamba. Ariko bo baravuga bati, eka ntituyumviriza. None rero mwamahanga, nimwumve ibigira bibabeko, ubimenye wakoraniro ry'amoko. Niwumve wasiwe, ehengera nzane ibyago kuri ubu bwoko byandurutse mu vyiyumviro vyabo, kuko batumviye amajambo yanje, kandi ibyagizwe byanje bakaba barabikengereye. Ihanga rya Yuda nkuko dusomye muri ano majambo ryari rigaramiwe n'icago cagira kirizire, kuko iryo hanga ryari ryarataye inzira ya kera iyo Uhoraho Imana yari yaraberetse ngo bazicemwo babone uburuhukiro bw'imitima yabo. Izo nzira zari z'ukugororoka, yamara baranse kuzicamwo. Imana yari yarashizeho abarinzi bacungera irembo ry'igisagara kugira ngo nibabona igitero kije bavuze inzamba bababurira ngo ntibaterwe giturumbuka. Yamara igihe carageze ubwo bwoko bwanka kumviriza ijwi ry'inzamba. Mugenzi, kuko batumviye ijambo ry'Uhoraho bakaguma bagarariza, Imana yaramaramaje kurekura ibyago. Aba barinzi barabavugishwa n'Imana bajejwe kuburira ihanga ry'Imana. N'uyu munsi abacungera irembo ry'igihugu, irembo ry'ishengero canke irembo ry'umuryango barahari. Abavugishwa bariho, abasemerera uhora bumva ahatari hake. Mbega wewe ibyo bavuga ubika ikibanza kingana gute? Ibyago ku bantu bakora ibyaha bagakengera imburi bizoza. Tugarutse ku majambo twasangiye mu misi mikeyi iheze, ayo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 11 kuri urya murongo wa 25 no 26, haravuga ngo muri ico gihe Yesu aravuga ati, ndaguhimbaza Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihishije abanyabwenge n'abahinga ukabihishurira inzoya. Ego me Data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Yesu yaravye mw'ijuru ahimbaza Imana kuko ikizigamye isezerano ryo gucungura isi. Yaravye kandi isi hirya no hino, yitegereza abana b'abantu bagira bahabwa iganuke ry'ivyiza bazohabwa muri iryo sezerano ry'ubuntu. Yesu Kristo rero yahaye Imana amashimwe kubera inzoya zari zimaze kugirirwa ubuntu, zikakira ubutumwa bwiza bwari bubahishuriwe n'Imana biciye muri Yesu Kristo umwana wayo. Yesu ibi yabivuze abizi neza, kuko Imana nyene yabishingiye intahe. Yarabyumvise, arico catumye avuga ngo egome. Naho tubonye canejereje Yesu Kristo, hariho n'ikindi camubabaje cane, ni ibyago byagira bishike kuri Korazini, Betesida hamwe ni Kaperinaumu.
ibi bisagara byari bikomeye cyane, kandi Yesu Kristo yari yarabikoreyemo ibitangaza byinshi byari gutuma bamwizera bakakira agakiza. Ariko siko byagenze. Kubw'ivyo yabakuriye inkoni ku gishitsi ko bizosambuka atakabuza kubera ibyaha by'ubuyobe byahakorerwa. Aravuga ngo oya, bizocokezwa ikuzimu. Niko tubibona hajya ku murongo wa 23. Haravuga ngo nawe Kaperinaumu, mbega uzoshirwa hejuru ushige kwijuru? Oya, uzocokezwa ikuzimu, kuko ibitangaza byakorewe muri wewe iyo biba byarakorewe i Sodomu haba hakiriho gushika n'ubu. Mugenzi wanje unyumviriza, abantu bahambaye bo muri ivyo bisagara bateye ibituga Imana, banka kwakira ijambo ryayo, bica bituma badashobora kumenya igihe ibyago bibaziye. N'uyu munsi abigira abanyabwenge, abigira abahinga n'abahambaye, ubutumwa bwiza bwirirwa buvugwa hose, haba ku maradiyo, ku mbonesha kure, ku buhinga ngurukana bumenyi butandukanye, Whatsapp, za Facebook, ariko bakanka kwihana. Abandi baraja mu nsengero ariko bakigomera mu byubahiro vyabo gusa, bakanka guca bugufi ngo bihane ibyaha bakoze, bakibaza ko iby'icumi n'amashikanwa byinshi batanga ari byo bizobakiza. Hariho n'abandi bashobora guhuma amaso abarongozi babo mu kubaha utuganuke twiza, amakositimu meza n'ibindi, kugira ngo ntibazigere babakomakoma mu gihe babumvise ko amakosa canke ibyaha bakoze. Abo usanga bamaze imyaka myinshi mu ishengero, ariko barusha ubupagani abo mw'isi. Abo co kimwe n'abarongozi babo babakingira ikibaba, bose bazobona ibara. Ibi vyateye Yesu Kristo umubabaro, n'uyu munsi biracamubabaza. Inzoya nabumvise ijambo ry'Imana maze bagaca bugufi, abo barahishurirwa amabanga. Wari warakiriye Yesu umukiza wawe, uraheza urahabwa ingabire za mpemu yera, waranagiriwe ubuntu ukorera Imana kenshi. None heraba usubiye muri bya bikorwa impfa gusa, kandi wari waramaze kubyihana. Urasuzuguye umwami wawe, urahevye umukiza wawe. Garuka mukunzi wanje, garuka. None heraba usubiye muri bya bikorwa impfa gusa, kandi wari waramaze kubyihana. Urasuzuguye umwami wawe, urahevye umukiza wawe. Garuka mukunzi wanje, garuka. Garuka, garuka mukunzi wanje, va muri iyo nzira, ija mu mahonero. ibuka Yesu uri wa musaraba, reka reka kuba wibagira iyo wakuye. garuka, Garuka umwami wawe, umwe agukunda. Garuka mukunzi wanje, garuka. Nshuti yanje, Yesu yakoresheje aya majambo abiri ngo egome na oya, kandi aya majambo yayakoresheje ari imbere ya se, ashingira intahe abo yari yatumweko na se,
ashingira intahe abo yari yatumwe ko na se Imana. Mbega wewe ibikorwa vyawe, ubuzima bwawe imbere y'Imana Yesu akoresha irihe jambo mu kugushingira intahe? Yoba akoresha egome canke yoba akoresha oya? Mu misi heze twarize ku majambo dusanga ku mirongo ya 28 na 29. Iyi mirongo yerekana ubwigenge bw'Imana Data hamwe n'uruhara rw'umunyavyaha. Ngaha kandi turabonamwo amajambo 3 ahambaye yakoreshejwe na Yesu Kristo mu gutumira abantu. Ubwa mbere yaravuze ngo muze. Umuhamagaro wa Yesu Kristo urahambaye cyane, utandukanye n'uw'Abafarisayo kuko bakoresha ijambo riri mu itegeko aho babwira abantu ngo bakore. Kora. Iri jambo ngo kora barikoresha bagerageza kwemeza abantu ngo bakurikire Mose kandi bubahiriza imigenzo y'idini hamwe n'ubwoko bwabo. Ibi nibyo vyatuma bemerwa n'indongozi kandi bakizera ko bazoja mu ijuru igihe bo kubahiriza ivyo. Yamara agakiza nyakuri kabonerwa muri Yesu Kristo honyene. Kuza kuri Yesu Kristo bisigura kumwizigira, ni kuvuga kwemera ko ibyo avuga byose ari ukuri kandi ko ari we wenyine afise inyishu y'ibibazo n'ingorane zose umuntu yogira. Uyu mutumiro rero wahawe abo bose barushe n'abaremerewe. Mu gihe Yesu yari kwavuga ibi, abantu bari baruhijwe n'amategeko y'Abafarisayo baremereza abigishwa kandi nabo batabikora. Ibyo byabonetse ko ari kugerageza Imana. Usomye neza mu Byakozwe n'Intumwa igice ca 15 ku murongo wa 10 haravuga ngo none rero niki gitumye mugerageza Imana mwikoreza abigishwa imitwaro basogokuruza batashoboye kwikorera canke twebwe? Uku niko babikora. Imitwaro basekuruza batigeze bikorera n'imitwaro abico gihe batigeze bikorera, aba Bafarisayo bayikoreza abigishwa babo. Irindi jambo ryakoreshejwe ahantu nagomba kuvuga ko nirivuga ngo mwiremeke. Igihe cyose tuje kuri Yesu Kristo mu kwizera aca turuhura. Igihe twemeye kuza kuri we tukiremeka ingogo yiwe kandi tukiga turonka karuhuko, bisigura ko tugubwa neza bihagije. Ibi navyo bishoboka igihe twamwiyeguriye kandi tukamwumvira rwose, tugaheba ibyo yanka byose. Ibyo twunguka nibi bikurikira: igihe twiremetse ingogo yiwe, ubwa mbere na mbere tugiranira amahoro n'Imana, ntacitwagiriza kibi, tuguma twemewe nayo. Ica kabiri twunguka, tugira amahoro y'Imana. Usomye mu keti ntumwa Pawulo yandikiye Abifilipi igice ca 4 ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8 havuga ngo tuguma tuguwe neza, tunezerewe, tutiganyira ku kintu na kimwe. Kwiremeka ingogo ya Yesu muri ico gihe byasigura kuba canke guhinduka umwigishwa wiwe. Rero igihe tumugamburukiye tuba twiremetse ingogo yiwe, arico kwikoreza ingata yiwe ryakoreshejwe muri Bibiliya ya kera. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo ngogo ya Yesu ntibabaza. Umutwaro wo gukora ibyo Yesu agomba suremereye cyane. Nshuti yanje unyumviriza, ingogo ya Yesu ntibabaza. Umutwaro wo gukora ibyo agomba suremereye cyane. Nagomba dusobanukirwe neza ibi bintu. Bibiliya ya kera yakoresheje ijambo ingata, ariko urabye mu zindi ndimi zitandukanye bakoresheje ijambo ingogo muri iki gice. Mbere no mu bice byinshi byo muri Bibiliya yera Yesu yagiye avuga ingogo ariko yigisha. Ingogo ni igiti cyangwa urubaho baremeka inka zibiri cyangwa ifarasi zibiri ku bitugu kugira ngo zikorere hamwe igikorwa zari zahawe, caba ico kurima cyangwa kwikorera umuzigo. Muri ico gihe nta nimwe yarusha yindi intambwe canke ngo irekurire umuzigo ku yindi iremewe kurusha. Zose zatambuka kumwe kandi zikaremerwa kumwe. Ingogo abo mu isezerano rya kera baremekwa yari agahahazo, ubuja, ibikebere mwe bita amakorove, agacinyizo n'ibindi byose biruhisha canke bibabaza. Yesu
yikorejwe ingogo kugira ngo abohore abacinyijwe bakaruhishwa n'ivyo barongozi babo babakorera, kandi bitabashikana ku gakiza nyako. Ijambo rya gatatu ryakoreshejwe aha hantu ni kwiga. Muri iyi ntambuko hari igikorwa c'impinduka kigenda kiba mu buzima bw'umuntu, yamaze guca kuri za ntambuko zibiri za mbere, arizo kuza kuri Yesu no kumwumvira. Uko umuntu agenda yigira kuri Yesu niko agenda yunguka amahoro ashitse, kuko amwizigiye cane. Mu gitabo c'indirimbo, indirimbo y'147, igitero ca mbere, hari amajambo meza cane y'umuntu yamaze kugira impinduka muri we, ubuzima bwiwe bwahindutse kuko yaciye kuri izi ntambuko. Yaravuze ngo nduwa Yesu ndabizi, nawe nyene nuwanje. Uyu n'umuntu vy'ukuri yaciye kuri za ntambuko zitatu, yaje kuri Yesu, yiremeka ingogo yiwe kandi amwigirako. Muri ico gihe rero umuntu yamaze guhinduka, aca yorosha ubuzima akabwunganisha n'ubwa Kristo, akiga kubaho nk'uko yabayeho. Iyo dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 10 kuva ku murongo wa 5 n'uwa 6, Yesu yatumyeho abo mu nzu ya Isirayeli bose bazimiye. Uyu mutumiro kandi n'uwihanga ryose ry'Abarundi, kuko atanumwe atarumva ibya Yesu Kristo umwami kandi inkomoko y'amahoro Abarundi twese dukeneye, haba muri kino gihe canke mu gihe kiri imbere. Iri hanga rya Isirayeli ryari ryarazimiye rero, Yesu yaribonye riri mu buzima bugoye cane, bari barushe kandi baremerewe. Nk'uko twabibonye, bari baruhishijwe n'amategeko y'idini, ababona babuza amahoro, niko kubatumira ngo baze abahe aho baruhukira. Nshuti yanje unyumviriza, n'uyu munsi abarushe bariho. Benshi baruhishijwe n'ubusambanyi, abandi baruhishijwe n'akaboregwe, insaku, ububeshi, ubwicanyi n'ibindi bibi byinshi. Reka kuba wibagira iyo wavuye, garuka ku mwami wawe umwe agukunda. Garuka mukunzi wanje, garuka. Mukunzi wanje, muri iyo nzira iyo nzira ija mu mahonero. ibuka Ibuka Yesu uri wa musaraba. reka Reka kuba wibagira iyo wavuye, garuka garuka ku mwami wawe umwe agukunda. garuka Mukunzi wanje, garuka. garuka Mukunzi wanje. Yesu aracaruhura abarushe, kandi wewe urushe aragusaba kuza kuri we. Bisigura ngo agusaba kumwizigira, ugaheba ibyaha vyawe. Ikindi agusaba ni kwiremeka ingogo yiwe. Bisigura ngo kumwiyegurira kugira ngo akuganze wese nk'umwami wawe, ubone kuronka amahoro yuzuye. Abandi bantu baremerewe bari mu mice myinshi. Hari abari mu mageragezwa menshi kandi bakagumya ibanga, bakaguhemukira umwami Yesu. Bamwe bahorwa ko bakorera Imana, igihe mu miryango umwe akijijwe abandi badakijijwe, bikamubera inyanduruko yo guhahazwa ngo ni guta umwanya mu gihe abagiye mu bikorwa. Abandi bahorwa ko batemera ivyiyumviro by'abariko barabatoteza, ibigeragezo ku kazi, kuwanse guhemuka n'ibindi. Uwundi muce ni w'abantu baguma bisonzesha kubw'ivyaha n'ubegito biri mu mashengero, akarenganyo aho baherereye. Aba baguma binginga Imana ngo ihindure ibintu, baguma bishuza Imana amasezerano yabo. Aba rero Yesu aravuga ngo nibagume biga kandi bihanganye, bagiye guhabwa ingero zabo. Nshuti yanje, raba ingene Yesu atera intege abahamagara basaba kumwizera, mbere akerekana n'ivyo bamurabirako. Icambere cyo kurabira kuri Yesu
ni ubugwaneza. Icya kabiri, Yesu ariyoroheje mu mutima. Ibi bintu bibiri nivyo Yesu yavuze ngo tumwigireko. Muri ino si ya none, umuntu yiyoroheje mu mutima bamwita umunyantege nke, mbere bakagomba kumugenderako kuko babona ko n'uwo murenganya atorwana. Kwiyorosha bigora abatari bake. Icoroshe kuri bo ni ubwibone, gukomantaza imitima kugira ngo ntibumvire ijambo ry'Imana, bagata ico mpwemu yera ababwiriye mu mutima. Abo barikunda cane, bagakunda inda zabo. Ubugwaneza ni kwereka mugenzawe urukundo, ugakora ibyiza abantu bashima, ukiyumvira ku bandi. Ugutuye ingorane ukamwumviriza, wabura ico umuha ukamuraba yiza, ukamwishurana umutima mwiza. Yesu yatubariye kumwigirako kuko yashaka ko tuba ababereye kwitwa abigishwa biwe. Igihe twohitamwo kuba abagwaneza no guca bugufi, tuzoba twize gusenga. Nitwiga gusenga, tuzoba twize kuba aba Yesu. Tumaze kuba aba Yesu, tuziga kumwizera. Tumaze kumwizera, tuziga gukundana, kandi ibyo tumaze kubigendera, tuziga ukorera no gufasha abandi. Urutonde rwiza Yesu yatanze nuko umuntu abwizwa kubanza kuba umugwaneza hama agaca bugufi. Ntawoshobora gufasha abandi atabanje kumvira ijwi ryo mu mutima. Nshuti yanje unyumviriza, mu kurangiza ngomba nkwereke bimwe mu byo twokora mu ntumbero yo guca bugufi. Ca mbere, tuvuga amajambo make, ni mu ntumbero yo kurwanya canke kwirinda urusaku. Ica kabiri ni kwironderera akazi. Ibi ni mu ntumbero yo kwirinda ishari. Ubonye mugenzi wawe ibyo bigenda neza canke yishuwe, ukamugirira ishari, ufite ibyo witwaza bitandukanye. Mama ngo nta kurusha gusenga, nta kurusha kugororoka, nta kurusha kurondera, n'ibindi n'ibindi. Cya gatatu, dukwiye kwirengagiza amakosa dukorerwa n'abandi. Icya kane, dukwiriye kutihora ibibi twagiriwe, kuko tubwirizwa kwerekana ubudasa n'abo badukoreye ibibi. Niya dukorera ikibi nako tukamwishura ico kibi nyene, ntituzoba dutandukanye nawe. Tubaye babi nkuko nawe ari mubi, ariko tubwirizwa kwerekana ubudasa. Ababi bakagira ico batwamuyeko, kandi bakatubona ko umuco ukwiye kuhindura inzira zabo. Icya gatanu, dukwiye kwihanganira urwanko. Abatwinuba canke batwanka baduhoye ibi na biriya, dukwiye kubyihanganira. Na Yesu Kristo ntibamukunze, kandi wibuke ko ibihe yari arimwo bitari byoroshe. Na se Imana yarabye hirya igihe Yesu ariko arababazwa kugira ngo ashike ku ntumbero yamuzanye mu isi. Hama abaye muri ibyo bihe by'umubabaro wenyene, Yesu arasemerera avuga ngo, Mana yanje, ni iki kikumpebesheje? None rero igihe abandi baduhevye, ntibikwiye kuduca intege, ariko bikwiye kudutera kwihangana kugira ngo dushike kuco twifuza gushikako. Icanyuma nari ngombye ko dusangira mu ntumbero yo guca bugufi ni kudacika intege, kudatinya imbere y'ubuzima bugoye. Uri mu vyago canke mu ndi buzima bugoye uko bwameze kose, wirinde gutinya, wirinde gucika intege. Kubera iki? Kuko uwo muri kumwe wahaye ikibanza n'umwami, kandi aganza byose, ashoboye byose, ni Yesu Kristo. Niko nawe yabikora, ntaco yatinya, kuko yabazi ko afise inkomezi zivuye kwa se, kandi yarabe mbere kugira ngo ashike ku ntumbero y'icamuzanye mu isi. Weho ubuzima bwawe bumeze gute? Mbega Yesu Kristo aguhamagara arafise ikibanza muri wewe? Niba afise ikibanza muri wewe, wamwigiye ku iki? Ico wamwigiye ko gihagararemwo, ukibemwo. Ntari kure yawe, ari hafi yawe, kandi amayiteguye kuguha inkomezi, kuguha intsinzi, hamwe no kuguha umugisha. Mugenzi wanyumvirije, ikiganiro c'uno munsi kirangiriye aha. Ndagushimiye cyane ku mwanya wampaye, kandi nzonezerwa numvise unteye akamo kucagufashije canke no kwindi ntererano yose. Naho ubutaha, Yesu aduhana umugisha. Dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagukengurukiye cyane urukundo ntangereyo kunzi isi,
ku buryo umaze kubona amarushwa ayiriko, umaze kubona nyene abana bawe bababaye kandi baruhijwe n'ubuzima, wagize imigabo yo kubacungura, urungika umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo bapfire ku musaraba. Turagushimira ko igikorwa yakoze yakirangije, kandi ko habonetse abakizwa, kandi kuko wari umugambi ugenewe abantu bose uko urungano ruzogenda gukurikirana n'urundi, n'uyu munsi uracahamagara, kuko n'uyu munsi isi igikenye amahoro, isi ikenye umutekano, isi ikenye umunezero. Umutumiro wawe n'ubu urahejeje kurengana. Ngushimiye uyu yawushize ku mutima kandi akaba aciye bugufi. Ndamusengeye kugira ngo Mwami, ko yumviye uyu mutumiro akaza yiyemeje kwikorera ingogo yawe, kugira ngo imitwaro afise iremururwe, kuko ku musaraba wishize ku mutwaro uruta iyindi yose ariyo vyaha vy'abantu. Nuko umuhari icaha ciwe, umwuzuza amahoro yawe, kandi umuha izo nkomezi zo kugenda yigira kuri wewe, kuko nanone yiyemeje gushira ikirenge mu cawe, kandi abizera twese udushoboze kwama tukuyoboka, tugendana nawe na ntaryo, tukumvira muri vyose. Nuko umuntu wese yumvise iyi mburi akayishira ku mutima, umurindi icitwa icago cose, kandi uburake bwawe buje kure yiwe, yamara yamagendana nawe ibihe vyose. Nsenze mu izina rya Kristo umwami w'abami, amen. Wakoze mugenzi ku kanya wampaye, kandi nizere ko wafashijwe. Nditeze ico cose wombarira, intaye wonshingira, ukambwira ico wahinduye, kugira ngo mfatanye nawe kugusengera no gushima Imana. Yesu aduhana umugisha naho ubutaha. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungwe ku butumwa bugufi na Whatsapp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.